ndi mu mugwi w'abacikacumu basizwe n'ihonyabwoko canke itikiza abahutu y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu. Rero ivyo nza kuvuga cyane cyane mu gufasha mu severe kuko mwabivuze ni kuntu wokora kugira ngo ihonyabwoko ntizosubire kuba mu Burundi. Nkaba ntanguye kuvuga icatumye ihonyabwoko riba mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo irindwi na kabiri. Imbarutso yavuye ku bahima b'Abatutsi b'Abanyarwanda bari bahunye mu Burundi umwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo itanu n'icenda. Abo rero nibo baciye baja mu mitwe y'abahima b'Abatutsi bo mu Burundi, hanyuma kanatsinda abahima b'Abatutsi bo mu Burundi baciye baca no mu nzego z'igihugu. Inzego mbere wasanga abahutu badashobora kuzihabwa ngo bazijemo, hanyuma rero baca barakorana. Akaba niyo catumye mu nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo irindwi na kabiri haba ihonyabwoko canke itikiza abahutu ryakozwe. Hanyuma abo rero barakoze ibintu bibi cyane, wasanga abo bahima b'Abatutsi bari imbere mu gutikiza ubwoko bw'abahutu. Turazi amazina y'abatari bake babikoze mu mihingo mbere itandukanye y'igihugu. Hanyuma mu Burundi abavyakiriye bakabifata nka nkama yabaye leta ya Michel Micombero. Iyo leta ya Michel Micombero rero yafise inzego zayo abantu bakoranye, cyane cyane tubuze Simbanani Artemo, hanyuma na Zenoni Chayenzi. Simbanani Artemo aherutse gupfa, ariko Zenoni Chayenzi aracariho, ari muri Canada. Hanyuma abandi bafatanije hariho Nyawakira Antoine yari Vugizo, yarasasije inganda hariya Ivugizo na Songa. Hanyuma rero n'abandi ababikoze ni benshi cyane. Rero icyo nobandanya mvuga nuko abacikacumu b'ihonyabwoko abahutu ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo irindwi na kabiri mirongo na gatatu basaba leta mvyeyi ibi bintu bikurikira. Icambere, kwemeza icese ko abo vyakozeko bibabaje kandi na leta nyene bibabaje, kuko urumva ivyabaye ni ibintu byari ubwoba cyane. Icya kabiri, kubahuka kuvuga ukuri no kudoma urutoki cyane cyane abakoze ako kabi. Ndabisubiye nka Zenoni Chayenzi, Nyawakira Antoine, hariho mbere n'uwitwa Nkurunziza Alfred. Uwo Nkurunziza Alfred ari muri Australia, Nyawakira Antoine ari ngaha mu gihugu, ariko Zenoni Chayenzi ari muri Canada. Hanyuma gutunganiriza abakoze ko na genocide ya 70 mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda mirongo na gatatu no kubasabira indishi y'akababaro. Hanyuma icakane, guhana vy'akarorero amabi yakozwe na cyane cyane ababiteguye.
icya gatanu gukora ibishoboka byose ngo nyamabi ntaze yisubirize. Hanyuma icya gatandatu aricyo cya nyuma gukora ivyo byose bitanu vyavuzwe mu ntumbero yo gufasha kunywanisha abene igihugu. Murakoze cyane. Vyinshi ni bisabo, vyinshi na makuru mudufasha kuduha umuco kugira twumve gusumba, cyane cyane iyo ugize Imana ukumviriza uwabibonye. Ngira nshimire ubwa mbere Hakizimana Gabriel ari mu bafashe ijambo ubwa mbere, ndamushimiye cyane ivyo yavuze byose twavyanditse, cyane cyane ageze ku ciyumviro gikuru ati ivyo dusaba leta ni ibi. Twavyanditse kuko nturi uwa mbere ubisaba, twavyanditse kuko biri mu marekomandation severe maze gutanga mu nzego zirongoye igihugu, ahubwo mwoba benshi mukaguma mubishimangira kugira ngo umugwi commission technique ushigikigwe n'abarundi batandukanye. Mu vyiyumviro vya Gabriel Hakizimana dufate ko na wene yashimikiye ku ciyumviro gikomeye co guhana. Aho rero ndamushimiye kubera yavuze atajya umunwa.